abakinyi ba Flambeau du Centre nabo nyene binjira mu kibuga, haza guca uwambaye hagati y'ino migwi ibiri. Batwereka hariya abakizigenza babiri ni Fred Niyonize hamwe na Beni Irakoze. Rero urabona Vitalo ko bambaye imayera n'amashesheti ya mauve. Urakoze, ariko reka twibutsa bariko baradukurikirana yuko mu gihe bonganya ni tiro B direct. Ni tiro B direct, urumva bitandukanye na demi finale aho twabonye prolongation na cyane cyane nko kwakinyi baguzwe vuba muri no migwi itandukanye. Match iratanguye hariya, reka turabe ni Amisa atangije pasi ajya kwa Isa Iber, asubiza inyuma barondera Ramadhan Amisa. Babakinyi nabo nyene baboneka igori gira riboneka. Urakoze ni Yafeta asubiza kwa kizigenza wiwe Irakoze Beni, amaze imyaka itari mike mu mugwa lo Messager Gitega canke Flambeau du Centre. Reka turabe hariya ni Hussein yahora mu mugwi wa Rukinzo kwa Nibaezwa Diodone, umunyegoli wa kera wa Zesco United. Umunyegoli wa kera wa Zesco United yabaye mu banyegoli batatu ba mbere muri Primus League. Navyo nitwereka kwireka ahiganwa na Ndikuriyo Patient yatwaye akaba ariwe yatwaye agashimwe mugabo. Reka turabe hariya ni Ndumwe Mose atanga ujya mupira hatari mu isambo ryo mu gwa Vitalo, ariko ni kona kiki ya mbere, ni corner ya mbere bace baronka umugwa. Reka turabe ni Ndize Thompson Seifa akatuja mupira, ariko irambona Fari wari umukunzi wa Musonga turi nga ukaba uzi ko ari mukeba wawe ariko arakina ushigira Vitalo rimwe na rimwe. Reka turabe ni Mbona Kesi Jordan geragerageje kurondera hariya Aristote, centre ya Isa Iber, omoto ariko hariya wapi kabisa. Hussein, il y a une faute. Hussein wamugiri kosa. Niragira Hussein atera umupira, wapi kabisa. Nibibona Eddie okaziboneka hariya wenyene aciye yifata anashaka mu mutwe ati muziki. Oya, Eddie yagize ouverture gose y'ukuguru, yuguruye gose kuguru, nukuvuga yuko mu bisanzwe ujya yari kugira un quart y'ukuguru kwiwe cyari kubona igitsina mugabo sinzi ko ari n'uburebure bwa muhenze. Reka turabe hariya ni Eddie Nibibona. Ego Eddie atanga ino pasi kwa Nobari Asman asubiza uno mupira no kwa Ndize Thompson Safe, wapi kona. Ndikumana mukinyi wa kera wa Magara Star. Reka turabe hariya ni kwa Elfa Dayisenga ariko reka turabe hariya ni Mbona Kesi Jordan Mbona insantra ariko defense imaze kunanigwa abasigaye ko usohoka ku mwanya mwiza. Reka turabe ni Mbona Kesi Jordan Mbona atanga ino pasi arondera Amigo. Reka turabe ni hagati mu kibuga kwa Amisa. Reka turabe ni Amisa hatari ku ruhande rw'umugwa Flambeau, eshot ariko kona. Urakoze. Reka turabe hariya ni geste y'ubuhinga ya Harerimana. Amisa kata centre, Nibaezwa Diodore afata umupira ne. Reka turabe hariya kwa Niera Yafete centre Eddie komete shot ariko umupira uca hejuru y'igori rya Irambona Fari. Fred atanga irya pass kwa Amisa Harerimana hagati mu kibuga. Amisa Harerimana ahindukira kwa Sabimana Isa Iber kwa Aristote kwa Sabimana Isa Iber, hatari, attention, eshot, Amigo ashira bigitsinda cyiza ninabivuze. Vitalo bari barindiriye centre. Isa Iber n'umukinyi amuzi
barakinanye muri Musongati barazinanye et voilà le fruit. Umukinnyi umubona mu igori ni umukinnyi afite emplacement nziza gose azi guhagarara neza, nicyo twabwiye Vitalo bakoresha amasantre baramuzi n'abinjiye muri Vitalo baramuzi basanzwe bakinana muri Musongati. Reka turindire turabe yuko Flambeau nabaza gutanga reaction ni kwa Ndumwemos ipasi hariya ni kwa Nobari Asman esote Irambona Fally ati never and ever. Rabika good save y'uwitwa Irambona Fally. Ni good save. What a good save. Icyambere nijya burya burebure bwiwe ubona ko afite detente nziza nicyo kimufashije. Reka tuhagarikizi agira tugarukane mu gice cya kabiri cya runo rukino. Ni kona kick igiye gutegwa na Ndize Thompson Safe yitaza akatuna umupira winjira Irambona Fally Tomeze gukugwa mugabo amaze kugira kijya kibazo byasaba yuko reka turabe nini yari afete tagura umupira Nobari Asman riba kabiri katatariko esotariko. What amazing shoot. Hussein kwa Ndize Thompson kwa Nobari Asman esot ko awara tigitido arausi tigitido na Ndize Thompson kurande gumugwa Vitalo Football Club. Reka turabe ariko esot ariko Vita Niki penalty area penalty ya Vitalo. Patrick biboneka ko Nibayezo Dieudonné atamupira akoze kariko yakoze kwa Amisi Leo. Nibyo nako ndabwira Amisi Leo uko musatira kose mumutungisha ijisho ni wa mukinyi agoye gose gucunga. Nibyo nako ndavuga rero nicyo kivuyemo penalty nubundi urabona ko cyari kuba n'igitsinda. Ni Mbona Kessi Jordan face à face à Nibayezo Dieudonné. Ni Mbona Kessi Jordan Nibayezo Dieudonné. Attendons voir. Ni Mbona Kessi Jordan. Kessi Jordan! Goal! Ni Mbona Kessi Jordan! Yitwa Ni Mbona Kessi Jordan, umukinnyi abatari bake batanguye kubona mu cyicaro cya kabiri, ari kumara umugwi wa Magara Young Boys araduga muri Musongati ubu ari muri Vitalo. Ni Kizigenza Fred akina na Ni Mbona Kessi Jordan. Ni Mbona Kessi Jordan tangino pasano hatari sa Amisi Leo. Oh là là, Amida tangino pasi kwande kwa Niera Afet. Jafet subizino pasi kwa tangino pasi kwa Amidu. Ndabona ari Ndumwemos abwira umuhagarikizi Pacifique ati kweri kutavugije. Ijya si penalty ni Hugo ijya ni simulation Amidu yashatse kugira ugwenge kugira amuhende umuhagarikizi. Ninde ni Capitaine Fred Amisi Leo amusaba hatari no ni contre attaque kurande gumugwa Vitalo barondera Kessi Jordan. Flambeau du centre n'ubirahatse hatari hariya ni Juma esotariko kona kick pasano kwande kwa Juma Gakari arondera no mupira. Reka turabe hariya rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi munani icyenda icumi cumi na rimwe cumi na kabiri
cumi na gatatu, cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu, cumi na gatandatu, cumi n'indwi, cumi n'umunani, pasi cumi n'umunani. What amazing! Mirongo ibiri, ibiri na rimwe, ibiri na kabiri, ibiri na gatatu, ibiri na kane, ibiri na gatanu, ibiri na gatandatu. Ari umupira usohoka. C'est la fin de ce match. Match ikwisha tayari.